w'igihugu Leon Sengenakumana muri cegera cyo mukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu ejo umukuru w'igihugu yarasinye ku ibwirizwa shingiro rishasha riheruka gutorwa yaranemeye yuko atazosubira kwitoza mu bihumbi 2020 muri Sahwanya Frodebu mwavyakiriye gute? Twebwe ni bibiri, hari kijanye n'iryo bwirizwa shingiro, hari kijanye n'ijambo yashikirije. Ku bijanye n'ibwirizwa shingiro aho duhagaze murahazi twararonse umwanya ukwiye wo kubiganira, nitwigeze twemera yuko iryo bwirizwa shingiro ryohinyanyurwa nk'uko byari byateguwe, kuko risubiza Uburundi inyuma mu bijanye n'intwaro ya demokrasi, mu bijanye n'ingene abarundi tubanye n'ingene twobandanya tubanye neza, mu bijanye n'ingene inzego z'igihugu zikora zitunganijwe zikora, mu bijanye n'ingene ibyaha bihanwa, eka mbere no mu bijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu. Hari jambo rero yashikirije mu gihe yaraje gutegeka kuri iryo bwirizwa shingiro, yavuze ati jewe nagomba amenyeshe icese abarundi n'amakungu ko ibiringo ndimwo bizohera mu mwaka w'ibihumbi 2020 ko ntazosubira kwitoza, ko mbere nzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha. Urumva mushasha so kugwa arahari, azoba yatowe, azoba hari gushika ubuzima bwanje bwose ndiko ndakora ico gikorwa cyo gushigikira abantu baba batowe. Rero iyo ngingo yafashe akayishikiriza, twe mugabo Sahwanya Frodebu turayishima. Kubera iki? Kubera cyari kibazo cya kisanzwe kihari kuva mu mwaka wa 2014. Ingorane Burundi burimwo ni ingorane zijanye n'ivyo bibazo by'ibiringo, cyari kiringo cya gatatu, cyateye ingorane cyane. Ubu no muri bwirizwa shingiro amakenga ntabura arahari, turafise ibyo dufatira ko vyinshi ko yoshoboye no kubandanya, ariko uko yarabyivugiye akavuga ati nishimikije indahiro maze kugira, kuko ibyo nshingiro ntirindira indahiro, ihindura ibintu byanze ngo ntirindira indahiro. Ati nishimikije ibyashikirijwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Mwese murazi ko ingingo y'ibwirizwa ya sentare, ingingo y'ijya sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro ntisubigwamo, ntaho isubigwamo. Ati byo ndabyisunze ndemereye abarundi yuko ntazitoza iyo ngingo. Rero twebwe tuvuga tuti ni ingingo nziza, kuko ikituma haba ibintu bibiri. Ikintu ca mbere ituma nawe azogira agateka, hakaboneka muri bihugu bya Afrika abantu bazabara ku butegetsi, kujya kwa ba Mandela, kujya kwa ba Nyerere, ugasanga mu gihugu bubashwe, ugasanga mu karere bubashwe, ugasanga ku isi yose bubashwe. Ico ni ikintu cyiza ca mbere. Icya kabiri, umugambwe akomokamwe nutamugora nk'uko wabigize mu mwaka wa 2014 nabo nyene uzogira iteka. Bavuga tujya mugambwe waragize icyo ufashije kuri ibintu bijanye n'ibiringo. Irega mu Kirundi mu Kifaransa bavuga ati byote ariko bikaba. Hari abantu twoguma dufatira ku byabaye gusa, tukaguma tuboshwe n'akahise, ibyo si byiza. Rero umugambwe nawe nyene n'abanwanyi bo mugambwe bazohagirira agateka. Ikindi, igihugu kubera ivyo biguma biba ku bakuru b'ibihugu bo muri Afrika, abantu bavuga ati umukuru w'igihugu arabaye umukuru w'igihugu w'akarorero, naho hari ingorane zabaye yikubisa gashi, yaratanze akarorero. Kumbure no muri Kongo bizoca bigenda uko nyene, kumbure n'ahandi bizoca bigenda uko nyene, nk'uko bavuga ko Burundi bwaruke kuba akarorero mu ntwaro ya demokrasi abadufashije, bizoba bibaye akarorero. Urumva rero birafitiye neza igihugu, abanyagihugu, umugambwe n'abantu. Iyo ni icya kabiri, nuko ico kivuye mu nzira ibibazo bijanye n'ibwirizwa shingiro byakomoka ku masezerano y'Arusha, no kuvuga bijanye n'amasezerano y'Arusha. Ibibazo bijanye n'amahoro n'umutekano mu gihugu, ibibazo bijanye na demokrasi n'intwaro ibereye ya demokrasi, ibibazo bijanye n'ingene abarundi dutegezwe kubana mu budasa bwacu tugasabikanya ubutegetsi, ibibazo bijanye n'ingene ukuri komenyekana mu Burundi kukaja habona, abagirizwa ibi abagirizwa biriya bakamenyekana, ha ngingo zigafatwa. Ibibazo bijanye n'ingene imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu n'akarere cyane cyane n'amakungu yosubira kuba myiza. Ibibazo bijanye n'ingene twoca twiteza imbere, kuko icyo gihe
abanyamahera baca baza, ico gihe ba mukerarugendo baca baza, ico gihe abanyagihugu bose hirya no hino baca barangura imirimo izana uburyo, izana amahera, ntihagire umuntu asubira kubaho nabi cyangwa abeshejweho n'ubundi avuga ngo bazokubesha. Hacaba inzira yo kwihweza ibibazo byose dufise bigatora umuti, tukubaka Burundi bw'iteka, tukubaka Burundi bwiyubashe, aho abantu babanye neza bafatanye mu nda, tukabuteza imbere kikaba igihugu cy'akarorero. Murumva rero ko no kuri ico kibazo cya kabiri cy'iryo jambo ryashikirijwe, twebwe nticyatuguye nabi, kuko umugambi w'Abanya Frodebu turasaba abantu kuza bemeza kubaha amasezerano baba bagize, kubaha n'indahiro baba bagize. Ibyo rero nibaza ko twobifatira ko kugira twumvikane n'abarundi bose, cyane cyane abari umugambi uri ku butegetsi, iyo ngingo ntisubira inyuma, izoje mu ngiro. Ndumva ko bisa nkuko musa nk'abashimye iyo ngingo, mugabo mu gihe abanyagihugu bo bimusaba, kuko umukuru w'igihugu arubaha abanyagihugu, mu gihe bo musaba bati nyabona ni witoze, turabona iterambere maze kudushikana ko muhanura yoreka canke yobandanya. Ari ndafata iyo ngingo byose yarabiravye, ntibaze ko yapfuye kuyivuga gusa, yararavye mu bwambwe ne byifashe, yaravye mu bwingene byifashe, yararavye hagati y'u Burundi n'amakungu ne byifashe. Burya umukuru w'igihugu ndafata ingingo aba yabyiweje, yihweza byinshi, aba yahanuje abantu benshi n'abanyagihugu baba bari mu burya, kuko barafise abaserukira babahanujwe. Twebwe rero turizeye ko iyo ngingo yayifashe akayishikiriza yihweje ibintu byose biri kuri yo bijanye nayo. Tukibaza ko nkuko nabivuze, abanyamugabo batazomugora, batamugoye ntabanyagihugu batuzomugora, nawe tuzogora, kuko nakubwiye ko bizotugirira akamaro twese kenshi. Ikindi naco nuko amakenga ariho abantu bafise, harabibaza bati ubwo byo ntabivuze ko abona mu gihugu hari ingorane nyinshi, tugira hwamike amere nk'uwamika, hanyuma mu minsi iri imbere acavuga ibyo nyine bariko uravuga. Bakabati ubwo ntabona ko hari ingorane mu mugambwe iwe, ndabona ko hari ingorane mu banyagihugu. Akavuga ati ibi bintu ntabihwambitse bashobora kubandanyika ingorane zikaba umurengera. Hari nabibaza tugo ntagomba guhuma amaso amakungu kugira ngo abafashe ibihano, ibyo bihano babikure, bazana amahera, bazana imiteba yizane narijya. Hariho bamwe ubona bagiye baza baragenda ko twabivuze ejo bundi, nka za zepe zaragiye, murabona komeza ari gukora hano ntiyakoreye hano, ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ntirikizana amafaranga. Batubwo si ibyo byose kugira ngo arabe ko hoba agahengwe, hanyuma akaronka n'umwanya ukwiye kugira yitegure. Hamwe rero byogenda uko, ayo makenga akaba ariyo aca afata ikibanza cy'iteka, yobahombye umugambwe n'abanwanyi umugambwe CNDD-FDD babahombye, abarundi twe baduhombye, akarere ko bagahombye, Afrika yoyo.